urazi ko no munsi ariko wa Mungu Sunday Connect kandi amasaha yagiye tutarayikora. Hasha nivyo kabisa. Bagiye. Kabaye. Ibirere byo no munsi wa Mungu vyabaye bibi n'ibintu byose bica biba bibi ariko ibisigaye byose birakunda ko bigenda neza. Cyane gose. Bigenda neza duciye. Gusa ikintu kimwe niyumviriye no munsi utaruzi nuko haciye amezi 4 turi muri Sunday Connect. Sawa, uratugira anniversaire. Ya nda Sunday Connect. Amezi 4. Anniversaire tuzikara umwaka. Okay. Kiretse tuvuze ati tuvuze ati nyene bavyumva. Tuvuze ati twishimire abakantu. Yavuga mu gifaransa tumve ingene y'amezane n'ejo yire. Oya, shaka kuvuga karakantu ko kwishimira nyene. Birakunda ko tuza kukishimira uno munsi. Reka imbere ko dutangura no kwishimira gute. Konzi ibyo bigaragazwa n'intu zenya ni gato. Ingorane. Nkoraze yoje kondera gato ikenevira. Gato. Sindaje ayo muganda amaze kuhunga. Kwa kijaja. Mugana yo rahajya. Oya sinda. Aho ndagufise. Oya ndamaze kuyiga. Geza aho ndagufise. Ndamaze kuyiga. Kangahe ku mwaka? Mwaka kangahe? Imwe yoyo nariye ndisi ko ariyo yari yavuye. Mugize indi sinzi ko kimwe. Yego. Ugize ufese mu mwaka intuza anniversaire. Ugakomanda gato kwa kijaja. Yego. Uca wiyongera muri uwo mwaka nyene. Uca wiyongera. Shaziba uno munsi rero reko ungirire guhimbaza amezi 4 ya Sunday turi muri kiganiro hama kugira ngo nzoshingira anniversaire nawe uzoshugira igindi zizoba zibaye zitatu mu mwaka kandi antre tabiba ko muri iyi nyene ya avril bazipika ko ari anniversaire yiwanje na jeni anniversaire yiwanje na jeni anniversaire yiwanje antre tuno munsi urabereho merci beaucoup mugase ko vya ndabivuze no munsi kubera ari ryambere okay ngira ngo ko nahinduye intuze nahinduye ukuboko oya nabwo nahinduye ukuboko canke uwahora kwambika siwe yakwambitse ico nashatse kuvuga kandi kindi wahinduye ukuboko navuze ati kera no munsi wambarishije amaboko yo kwande no munsi nambarishije amaboko avuye muri Sabbastyle uvuga ayo maboko nayo kwande urayizi oya ntayonze amaboko na CEO wayo muri Sabbas okay abareko baradukurikirana bava bibaza yuko menga nabeshe byoba vyiza tugiye muri Sunday Connect baza kubirabira indani bacagira abaduti hama baza kubibona swati kuberewe no kutaberewe tuje muri Sunday Connect twagiye ucitangura kandi turayitangura WhatsApp hello yes ngira ngo kamere vraiment mazugire gira akantu nyere kamwe nuko ukabona akaye kayimoji ukabona kuko tuvuga ati respect respect Sabbastyle ariyo yirambaye urayibona anagarukije gusa ngaha iyi ni imponjo ntigugwa kuko noshira munsi naho ndakeka tabirenga ubona ntuze wikira turambaye kimeze gute mugari bibaza kaye cakira imenyereye byose urumva tudukunda ivyiwacu ngo na Driss urabona ngaha ayedi mene hivyo Sambra kuvuvuka ari jambirambaye uko yego sawa Chevre magendo roshimye afuma vuga ati ndashimiye umushinga nahitwa Sabbastyle nkuru nziza niyo mazina yiwe yuko hajya intwari ziramenyana cyane ko birakwiye bisigenda bivuga hanyuma ivyo wacu vyubahwe kutagashirako vyibanye vyubahwe okay tubanze tugende ivyo wacu vyubahwe yego ivyo wacu hehe I Burundi yego nabi wacu ubahwe kandi yes reka nkomeze kubana nabaha ikaze muri Sunday Connect ko mubibona murabona yuko dufise barabame nimufuhe ikiri naco vraiment murabizi twagende turi muri abandi bavuga umuntu yarapfuye bimeze gute tuvyemeranye vraiment iyi style turazika ni yambere vraiment ko umubombe vraiment tuvyemeranye hage muca muvuga ngo urumva ngo uriyemeye uragize n'ikintu ne oya munatwika vraiment ko reka rakora byiza akora umuti ni byiza ko tumuvuga vraiment kandi ko mwakuraja nivyo usanga tutashoboye kumushigikira muri kinakire mugabo kumuvuga hari muravyumva rizira ko nawe ugiye kugira mariage cyangwa mu mazi tarukanye noneho ngira ngo twaza kwivuga byinshi ihagije tubabwira yuko nshaka ko wambaye yuko ucugera utari yigati vuye kwa kijaja aho ashaho ubudeko de vraiment abantu benshi bahora bibaza rero ngo hari abantu bahora bambira ngo urumva ngo umwarabu ngugize uno munsi baraza kumenya impamvu okay reka mbere kugira nyire ubunezero tusagire nyuma yo kutwambika nyuma yo kuduha igato iryoshe nkavuga ati no musi Driss nza kumuzana muzana igato byewe ngombwa ko tuba turi kumwe n'abapatro bacu
ivyamamare bashoboye kutwambika abantu batabazi mu Burundi ntibarashikirwa n'iterambere mugabo turahari no munsi vraiment ntamanza aho gusa vraiment kugira istiri gushikire ni ku buntu ndakujana ibisigaye uza kubimenya kandi kugira uzokwame ufise gato nziza mu rubanza vraiment ndaguha contact ndakubwira ingene vyifashe ubabuze abo bantu uzocuza untora hanyene nzoba kurondeza ku nguvu mugaba kwambike muravyumva tujya kuvugana n'ababosi tugiye kwakira rero abapatro bacu batwe tubegwa abandi nyene kuriko ndavuga niko niteguye kwava nje gato urabizi iwacu iyo tukira abana dutetse inyama urabizi nk'ivyo bimeze ntiwahava uvuga tanguma ngaha yego reka tubakire muri rusange oya je nagomba duhere kuri boss manager nyene kwambara kugira ngo ryasabukuru kwa guhimbaza siza kujamwo nyene kubidutegurira hajya kirazira ko harura inkono tatetse ibi mu migenzo y'ikirundi duhere rero kuri Sabbas banyakubahwa bashinga ntaye bapfasoni muri no mwanya tugiye kwakira Sabbas CEO ibisigaye arabibanda karibu gose mushinga murakoze cyane hari abantu ngira ngo batari bakwiteze muri no mwanya muri studio za Nori Paintes no Event TV karibu gose murakoze cyane ndanezerewe no kuba hano ni Sabbas nkuru nziza styliste créateur de mode acteur na gospel artist yeah Driss uravyumva ayo matitre yose bakaseve vraiment ajara ya bw'Igateau cyasigaye yitwande bamwe styliste créateur de mode cyo twaka mu manager byose cyaba manager kuko kameme nk'umuntu yiyumviriye gukora kino gicapo shino mpunzu nambaye kameme ni créateur de mode bro uravyemeza nawe naje ndavyemeye bashaje ndavuga bavuga ngo sinkunda kwemera no musi ndemeye karibu gose murakoze cyane namwe muri Sunday Connect twizera ko tuzakugira ibihe byiza cyane gose ku rundi ruhande ngiye kwakira nyenimari bamubonye nyenimari Ona ho nyene narogare muhinga adasanzwe abantu baramurabira kure bamubonye baragira nubwo muhinga adasanzwe karibu muri Sunday Connect ego amazina yacu ni Bizimana Jean Jacques ariko amazina y'akazi ni KIJAJA le pâtissier KIJAJA niryo basanzwe bazi le pâtissier na n'umwuga bivaye n'umwuga nkora ni muri patisserie turi mu bantu basanzwe bafasha igihugu cyane gisagara ca Bujumbura kuguma gisa neza bagume bakayangana akabiri kagume gatotaye yego ariko baradukurikiranira hafi na kure nawe nyene barabibona Driss avuga neza yavuga neza yego ariko barafasha igihugu kugira ngo akabiri kacu kagume gasayangana tufate mu birusa yanganye twambika style nkiye none rego no muzi turi muri tagata akobona let's connect to Sunday Jonas turashobora kureka ibintu byo kwishima tukakora ikiganiro oya reka rero tuvyemeranye iyo wambaye impuzu ya mbere urabizi uribaza reka kubihirukira hari impuzu uba wambaye bikangomba yuko na geste na mademasha hinduka bikaba ngombwa yuko umubivu nimba wambonye asenza kwikorako bisigura ko nantunkoreko kiretse Sabbastyle yakozeko abikangura no n'uburyo byo batimetse uko yego reka twizere yuko n'ibindi byose bigiye kugenda neza ariko imbere ko dutangura reka rero banyakubahwa mvugane n'umuhinga rero kugira ngo kano kabiri kanje kagume kameze neza twavyemeye imbere ya kamera yuko Driss no musi nza kumurisha igambere wavuze ko ahandi waraziriye igambere gato ivuye kwa KIJAJA kandi navuze ko hari hiyo nzi ko ari je nayiri yari yivuye ndisire yuko iyo ugiye kurya ubu Driss nutafeta adversaire zitanu mwaka chembe sinavyumva KIJAJA nimero ya telefone ndayisanganye okay ntacu kazimanongera bigana abandi barazironka kumbe gushaka kwacha impuzo muno abandi barazironka yego reka dusabe KIJAJA umuhinga wacu adutekure kano gakemanyi kugira mekana vyigeze babona abantu bari nyuma ya kamera bihangana ngo bibaza ngo nihuzeye
Jona unamuka Jona hewe hewe akeza karigura Sunday Connect yo n'umunsi haraye mwayibonye vraiment wabonye dusomera handitseho gute handitseko handitseko enjoy with enjoy with us mu kirundi kivuga ngo ryoherwana natwe ndibaza natwe natwese none muri natwe twese ntiturimo Jonas okay nta n'ikirundi uzi Driss tuvyemeranye nubwo wowe uri kurara gusa hari ikindi kintu abantu bariko barabirabira kure batabona haracafye ko imitima barafise ukuntu bashirako n'ama point nihe n'ibindi bintu nyene bidasobanutse kandi aho bibaza yuko kino kintu kiriko cera ari ca kintu zenye bazaramwe ama ecran n'amateleviziyo sivyo birimo oya kiraribwe kinyenike kiraribwa ibubanza muratunga inka tazitonga iyi none ni merase basize ko wibaza merase ndadayize eka ushaka kumbwira ibyo ushaka ngo uyu muhinga ni hari kuko yo wumva muragiye kugira commande turamenya ati mbe gushaka commanda gati meze gute mwene ivyo kiryoshe oye ivyo kijaja arabimbwira gusa ico nakubwira coco tukirisha intoki canke bigenda gute iyagato nakubwira co nubwo uri kuraba ikiganiro kuri kamakesha kuri kamera sindakubesha n'akamoto n'umuntu ho wovyumva tuvyemeranye ukuntu itagase ukuntu isa utanayovo wazuregereza kamaboko no wavusanga ugiye gukoza mwinto wavusanga na telefone yifise kwacuyifyeta ukufyeta igato haya niyo mpamvu mwe natevye karavuze ngo ndasavye unamuke nahejeje kuko naenda bibonye ivyo bagomba reka twe tukijeko bakijya gucahe oya reka tumusabe je hanaretse tubwire ingene bigeye ico kintu sinzi n'ingene bagikora ko kwanza babigenza gute mu gukata kubera iki bahera hagati no ukatisha hagati imbugita izi reka nimba nabikoze ku muceri mugahana no kwihangana kanonyambikibana amagato mu bisanzwe yaremewe nkunda kuvuga akajambo kavuga ati urubanza atagatirimo ni nkuko muba muri mu nama muri urwo rubanza rwanyu atagato mufisemo ni nkuko muba muri mu nama rero hari akantu nca mvuga ati mburya gato bayikata bayicanire mwikata uyitanguriye ino bivaye n'ukuntu yubatse indani kandi nuyikata uyitanguriye ino bivaye n'ukuntu yubatse indani ariko bivanye no gusiguza ico n'insiguro y'uwo munsi kuri wewe uca uyitangurira hagati ngaha hama ukaca umanuriramo icicika neza ariko muri make bigino amagato nuko bitarashoboka ko bose badutahura sayo mu mpanza gusa oya n'umuhira twoyijya aho rero aho hatebe Sabbastyle wocuye ugumuyambara mu mpanza gusa oya nanje ukiraho mbere nikibazo ngenda kubaza ati mbega nkubu navuze ko ntikoraho birashoboka yuko nambaye iyi style biza kunywa ko njya gato kweli cyangwa niho nyene ndayiga rero aho natebeje turarure reka umuyozi intoki ubushapu usigaye bukora ngaha na rega hari ikintu frame yo hageze nasho byumva harimo zuba wambaye bigatuma atamuntu ubasha kuba baravuga ko ntaburana no munsi ndaburana no munsi ndakreye urubanza kandi ruraba iyi rero iyi wow anafise bwa kabitibuka bugerageje kuyisamba warubonye mengira fyonde kuko hari ibintu bavuga bati inyama ntitibuka ni gato ntitibuka kirazi ico ushaka ucemere
yego bose manager ya vraiment bashaka kubaho vraiment ntabwo Tugukabire. wavemo tugukabire ugirende kare Umukabire. umukabiri iki wewe wavuna yitahana iyo ntuyimara iyo ntuyimara ah reka acha yitahana ikibazo ca mbere ngo ndakibaze mu mwanya ko byemewe ko twiyongera warayifise kijaja warayifise okay mbaze ca kibazo canje navyo kijaja wavuze yuko mu kuyikata udahera mu mbavu bivanye n'ibintu ikozwemo ibikozwe mu bihe mu majambo make zose zikozwe mu bintu bimwe Igateau kuyisizira ubwoko bwinshi ni nkuko urabona andiko numviriza kare urabona akasa gasotoro nakere kwari biko tukira abantu babizi twakuranye vuba sawa ego zikoze mu buryo bwinshi yego ariko iyiyo bon agapate naka genoise hamwe mu bisanzwe ni n'agakeke gakoroshe cyane n'agakeke ka genoise hamwe n'amakreme ya whipped cream yeah muri ivyo bintu vyose uvuze nta kintu na kimwe ntahuye ubu numvise nta kintu co mu Burundi kirimo Jona nurusubira kuvuga ihetse manzureke wenda ikintu zibanga bavuze kirazira kuvuga ni nyamugano bambwiye yuko uri kugiga umaze kugiga cugira n'izindi ngufu zidasanzwe ugomvye kuvuga uko hakikana ndakora ndi muri mood Sabbastyle bavuze ngo je sindayimara oya tureke kuyimara na Jonas yayimfashije yakubwiye yuko uriyongera ko atakibazo muga Jonas wabonye ko yandiriye oya Jonas yariye kuri wanje kandi niyo wiwe arayimaze none bica bigenda gutya acha bakongera nta kibazo okay kijaja watubwiye ugitanga mu ntango yuko uri kuravuga yuko bishira kuzi mu kintu gisaka ca Bujumbura kumbure no hagati mu gihugu mbega wowe ubiravye nk'akarorero umuntu aje kugisha nka commande y'Igateau hari igihe umuntu ashaka kuvuga ati n'umukire wanje akaza nka gatanu 5 fois par mois ushaka kugira ubwoba ubaza kakakora ca kintu kimenyene ndavuga nko mu gihe nk'Igateau umuntu ayirire cyane yuko idashaka kumutera nk'ikibazo oya Igateau nta kibazo cyo yomutera mu gihe urazi kubaka umubiri wubakwa no gufungura yego rero bakwana amatafari vraiment kandi umubiri wubakwa neza ushaka kubakwa nene ukabegwa urabambika rero nta kibazo cyo mutera kuko iyo uzi ko wariye isukari nyinshi urajya kwa muganga bakakubwira ko isukari yawe iriko iraduga ku buryo itorengerana jya kuri siporo gatoya aca ajya kuri siporo k'iminsi ibiri nyuma y'iminsi ibiri aca agaruka kwa kijaja tukamuha akandi kagato aca ashishikara akora siporo n'akagato yihereza ubuzima bukabandanya ariko biranaca ukavuga ati iminsi yose ntiyagata sindakubesha uzokwisanga warandenze naje mu bunini hama utagize agasiporo na gatonya wisange bagutuye mu zindi ndwara zijyanye n'igisukari icyo ndiko ndakivuga bivanye na metode za kera patisserie zakoramo ariko bivanye n'iyi patisserie yacu ukuntu turiko turashaka
turiko turayikoreramo n'ubumenyi buhanitse turiko turayikoreshamwo yego hari ukuntu ngira isukari yego bashobora kuvuga ati ino turushaka kugigato me atasukari mwiyegereza aka microphone gato atasukari nyinshi irimo yego yego ndashobora kuyigukorera si ngombwa ko ndagushiramo isukari nakubwiye kuri barya badakunda ibisoso urashobora kuvuga ati isukari yanjye yaraduze ubu sishaka ko mumpa isukari nyinshi mungabanirize niyo mpamvu bita tukora igato par commande tugukora kenshi bivanye n'ico wifuza yego yego reka manze mbaze Sabbastyle Sabbastyle igato ko uyumva niko uko ndayumva niko uyumva birashoboka ahubwo uko ndayumva bikaba birenze uko uyumva je kubganje numva ari gato nziza cyane ariko sintangaye kuko KIJAJA nari nsanzwe ndamuzi kandi nari nsanzwe nzi yuko akora gato z'amateka ahubwo abantu bari baradukurikirana niba butarajya gato yo kwa KIJAJA novuga yuko uri kuracererwa abantu mufeta ama anniversaire abantu mukora imanza yatubwiye yuko urubanza rutarimwo gato mu bisanzwe iba ari inama rero duhagarika ibintu by'amanama ahubwo dukora iminsi mikuru nyamba twavuze ko ari umunsi mukuru reka uwo umunsi mukuru ariko umunsi mukuru ubemwo gato rero ni gato nziza ni gato ryoshe kandi nukuri jewe novuga ngo ndamufelicita nongera ndamubwira ngo courage imbere ni heza cyane jenge kureka inama naje je nta kiganiro kitagira gato nzosubira gukora kuko ndazihebye tuge kubera akarotwe kwegera aho rero basha barategura gukorana ingufu nyinshi kuko tugiye kuza kubwishe ikiganiro kitagira gato bari inama uno munsi ikiganiro kitagira gato nzosubira gukora Driss kugira abantu bari kwadukirana batahure neza impamvu kino kiganiro gihari cuno munsi sinzi yuko oduga neza ku ntego ikintu tugiye kuyaga gifatiye akanagomba ngende ndakajanye mugarekana ntari uno munsi abantu basanzwe badukurikirana bari hafi n'abari kure abari mu Burundi n'abari mu makungu muri ya migabane 5 igize isi dare 4 coin du monde muri za mfuruka zine zisi duhereye ruguru tukamanuka tukajino tukajanino ni mpande zine muga dufite imigabane 5 abantu bose rero ko badukurikirana barahatandukanye uyu munsi turi kumwe n'aba boss n'abanyempano niyo mpamvu mubona Sunday Connect uno munsi tumaze amezi ane Sunday Connect irikiraba kandi ndemeza neza yuko ibaye iyambere isa y'uno munsi y'uno munsi nta nimisa nazo rero mwagiye mwumva bidondora bafise impano zitandukanye bakora ibintu bitandukanye rero naho umwe wese kwibaza kubera iki guhuza abo bantu kubera abo bantu guhurira mu kintu kimwe nuko twababona nk'ivyitegererezo n'ababosi murababona nuko KIJAJA yavuze ngo tuzohava twosanga twamuruse mu bunini mugana na Sabbastyle nawe nyene mu muravye si muto usanga n'abantu ababosi nyene barubatse umubiri bubaka izina bubaka amafaranga bubaka imifuko Jonas igeza ngaho ko nakumva sawa ndavyumvure kuranya bubaka rero ibintu byose babaye icitegererezo mu bandi bajene biboneka yuko mu Kirundi baca umugani ngo ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ikintu cyose kirafise intango kirafise aho gihera kandi naho kigira naho gihera gicamwo ibibazo ico arico cose KIJAJA ntitwashotse twese tumumenya umunsi wa mbere akora igato ya mbere bose ntibace bamumenya hari abantu bakandika ubuntu kuri Facebook kenshi bakwandika ngo ukaba ushaka yuko urubanza rwawe rugenda neza utarajya gato yo kwa KIJAJA uko urubanza rwawe ntiruzoba uramaze kubibona ivyo bintu cyane gose nawe ahejeje kumbwira ati Driss bijya biganiro byose ukora utagira gato zijya n'inama nanje ndavyanse nta kiganiro ndosubira gukora kitagira gato ahagataho Sabbastyle rero tuvugisha ukuri Jonas abatabibonye batavyibuka mariage yiwe yabaye live kuri television yari yambaye nko kuyambaye no munsi siko naskandalo none haje Sabbastyle ni mwari muzi yago ni gije tuzina ekana ngo ikintu kimwe twari tuzinanye ariko natakaje amahirwe yo kumushikira byoroshe okay nibaza yuko ntacu nashanda isubiremo hajya ikambaze kuko ndazi ko arasumba ni grand frère mu bintu cyane by'urugo hajya
birakwiye ko nabisubiramo cankwe bishitse murakagira anniversaire y'umwaka umwe ya mariage ndafise kwambara uko nko nyene ko ego cyane kubegwa ni ubuzima bwa misi yose ushaka kubegwa ugiye no mu rubanza rw'undi muntu washaka ukanamurusha kuko ukambara neza ukarusha n'umugeni biremewe ubwo muri uwo mwanya ntiwasanga urubanza bace bagusohora ntawe ugusohora rero sindavyibaza ko nambaye style nk'iyi style ico bitwa Sabbastyle nk'iyi kacumbira yuko urubanza gukomeza kuba ndaruba icambere cyo ndabasamaza cyo cambere kigira kabiri batira kwibaza ati mbega tuno tuntu tumeze gute dukozwe gute bimwe n'ivyo kigira gatatu tusatwe mu derangement uyo muzungu ninde yakwambitse ndagize niki nawe uvuga ngo ni Sabbas ucamva ngo mpini bose gacatondo sa urubanza rubaye nibaze yuko ivyo ta kibazo biteye kubera kubegwa n'ubuzima umuntu ahitamo mwico gihe rero abandi banse kubegwa we ntucuba victime nukuvuga ngo uwo mwene gutegura urubanza mu gihe atahisemwe kubegwa wewe ntucureka kubegwa kubera we wowe urabegwa umurushije nta ngorane nta kibazo kuko tout d'abord je ndakunda kubona abantu baberewe naho go bari urubanza rw'iwanje abantu bose bakaza bambaye baberewe kundusha je iwanje numva vyonezera kuko bica biboneka yuko urubanza uruhaye agateka urubanza wabonye yuko atari ikintu gisanzwe ahubwo wagubasha baravyumva bazomba barire nyene rumva niko amategeko yo kubegwa ameze naje ngiye rero kuyakorerako yego rero nari ndiko ndabandanya mvuga nti antreta mugabe iyo manyongera kuko je wanje Jonas yayimaze ndayimanyuye ikamanyuka nabi ntaco ngeme ndabandanya gato nari ndiko ndavuga rero nabantu batwitangiye imbere bafite ico bamaze gushikako rero uno munsi turashaka tumere nk'abaza kwinjira mu buzima bwabo gato umwe wese araza kutubwira mbega Sabbas ninde Sabbas yagize gute ico gicapo cyo kuno musa ashobora gukora impuzu nk'iyi iyi mpuzu ntiyaguzwe imeze uko nyene araza ubuhinga we yayikoreshejemo murabibona no musi nambaye n'amapete ndi mu general munyafrika kwiye araza kutubwira rero urugendo rwiwe ngene vyagenze ama challenges ahuramwo nayo ibibazo agenda arahura navyo ngene abikemura uko nyene wewe yabitanguye kugera hageze no musi kuko si ikintu camujemo ubwo nyene je Sabbas yantreta natanguye kumumenya kera nari nkiri umudogo ndamubona aririmba sinari ivy'impuzu vraiment sinarinzi ingene bigenda sinzi araza kuduhereza umuco ku ruhande rwa Kijaja araza kutubwira rero bino bintu birakaze imbere ko tuza kumuha ijambo aze kubanza nyibutse kano kantu birakunda yuko kuko yavuze yuko hariho umuntu aba adakunda isukari ashobora kumubwira ati je ntunshire mu isukari haraba higati itagira isukari burya je nagira igati tezwa kubisosa icaraza kukidoha ku muco nawe araza kutubwira ingene vyamujemwo kwiyumvira akavuga ati je nanje ndashobora kugira kijajaro patisserie kugira ngo yitwe kijajaro patisserie patisserie okay ndagufise naenda bizi yuko nari gato ariko umbwa kuno bw'Igateau araza kutubwira rero urugendo rwiwe nka kijaja ingene gwatanguye ingene vyamujemwo ingene yagize ico gicapo ibibazo yagiye ahura navyo nahageze ni muntu mbere yo kugira ngo nabandi nabo birashika uko aba wimvira uti je ndagomba kubaka inzu y'inivo 5 mugabo ntubibona ingene bizogenda ntibivuze yuko uzoyubaka no muskararo yimaze hariho urugendo utegerezwa gucamo niyo mpamvu bana bashinga ntaye bari ngaho imbere yacu ngo baze kudufasha rero neza na neza mpereye kwa Sabbas Sabbastyle yaje gute yakujemo gute ubikura hehe kuko hari ibintu iyi mpuzu je nambaye niyo Jonas yambaye ntizisa bihuriye niyo wewe wambaye ntizisa kandi bivuze yuko hariho n'izindi style iyi ni imponje twayivutse ego n'abantu bakunze kubona kuraba indirimbo ziwe zirimo n'ayandi mastyle ameze ukundi kuntu biza gute ivyo bintu ubiraba he igicapo gikura he mu bisanzwe neza na neza vyakujemo gute kugira ngo n'abakiri hasi abagifise ca gicapo mu mutwe c'ibintu bashobora gukora mugabo batabona ingene bo bikora bashobora kumenya aho bihera murakoze murakoze cyane hanyuma ikintu ca mbere numva notangurira ko kuvuga ni jambo rivuga ngo birashoboka na cyane cyane iyo umuntu amaze kwitahura akamenya uwo ari we akamenya n'igituma ari ahari twebwe novuga ngo twagira ubuntu bwo guhurira hano na Kijaja turi nk'abajene bariko baragerageza kugira ico bakoze mu gihugu kugira ngo impano canke
ingabire amatala Imana yashize muri twebwe ashobore kugira uwundi muntu afashije. Turiko turagerageza nibaza ko bino tubikora cyane cyane mu mpamvu zo kwikenura ariko no gushigikira cyane igihugu, kuko igihugu iyo ugikunda uranagikorera. Mu kugikorera rero biri mu buryo bwinshi, nuko turiko turagerageza gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo tubere akarorero abandi, ariko kandi bino hari habo bishobora kuba bigaburira. Hariho umuntu ashobora kuba ararariye kuko impano ya Sabbas yayishize ku mugaragaro, kuko muri Sabbastyle sinkora ndi umwe, turi kumwe n'abandi, hari abandi bantu novuga ngo bafise akazi muri Sabbastyle. Mwico gihe rero iyo hashobora kugira umurundi kazi canke umuryango umwe ushobora kuba uriye atari uko waronsa akazi muri leta, ahubwo ari uko waronsa akazi muri Sabbastyle, kuri jewe numva n'umugisha ni n'umunezero, kuko nca numva yuko icimana ndemeyeho ntituriho ku bwacu ahubwo turiho ku bw'abandi. Ntituriho kugira ngo twibere inyungu, turiho kugira ngo tubere inyungu imiryango, tubere inyungu igihugu catwibarutse. Hanyuma igituma natanguye mvuga ngo byose birashoboka, Sabbastyle je natanguriye ku mutahe w'ibihumbi 48. Natanguriye kuri 48,000. Hanyuma mwambaje ingene byatanguranye n'igihe natanguye kuririmba gospel. Indirimbo nabona cyane, nabona indirimbo amachoral kwa, nkabona abantu bambara uniforme za noir rouge, noir blanc, blanc blanc. Umva ndavuga ati none ni kihe kintu gishasha jewe nozana de nouveau. Ahanini ide niho yavuye. Mbega nozana iki kintu gishasha kubera iki bimeze gutya umengo ni nk'itegeko. Kubera iki ntoza nzanye identite yiwanje. Sinzi Imana yampaye umugisha ndonka amafaranga 48,000 sinariye, nagiye muri ville ngura ibitambara. Ivyo bitambara maze kubizana je muri jewe numva l'image ngomba kubiha, ndavyitaba ngura umukasi, ndavyitabagurira jewe nyene, ndabijana ku mutayire ndamubwira ati ikiteranya niki, iki naco teranya niki, iki naco nikigumuku, iki naco nikimeruko. Hanyuma maze kubikora dutangura kuvyambara cyane cyane mu evenement, abantu badutumiye mu bikorane bagize gute, abantu batangura kubibona. Abantu bamaze gutangura kubibona, hari abantu rero batangiye gusaba ati bijya bintu mwari mwambaye, abantu mwo binyambikira abantu mu rubanza abakobwa bazaba bariko baraselva canke abahungu bazaba bariko baragira gute. Ndakanguka kuko ni ibintu natanguye gutyo nyene, nta objectif yo kubigira umwuga nari mfise, nari nzi yuko ngomba kubikora bivanye bimfashe jewe nyene mu ndirimbo. Mu nyuma ntangura kubiha abantu, barabikunda, batangura guhanahana, ninde yabambitse kubera vyari nka bishasha, ninde yabambitse ninaka, bakambaza urafise ibindi, nkababwira ati ndabifise ariko réellement ntavyo nabamfise. Ahubwo ajya amafaranga yabo bampa comme avance, nagerageza gutuma nguranira kwandi mafaranga, nkaca genda nkabakorera bya bintu byabo bakeneye, hanyuma bandishe ayo andi mafaranga nkaca genda nkasubiza handi mba naguranye. Nagerageje gukora mu bwizigigwa ntangere, nta muntu numwe nigeze mpemukira mu ico gihe, narakora ibishoboka vyose. Nashobora kuba mfise marché nkagenda nkawambika nkataha n'amaguru, nukuvuga ngo amafaranga yose yaheze, ariko nkanezerwa nuko ya mafaranga vyitwa ko nabona umengo ndashize nko nabitse, kuko nongereje impuzu. Bibandanya gutyo, umva ko bwa mbere nabona umengo ni ibintu bizomfasha mu ndirimbo, ariko mu nyuma ntangura kubona abantu batanguye kuza ari benshi, abadiplome batangura kuza, sinari bwaronkaho nkorera, nakorera muhira, ariko abantu bagatonda ugasanga nk'abantu 30 barindire ko ndabambika. Ndavuga ati finalement vya bindi nakazi. Jewe kubanzije nize droit, ndi mu licencié mu mategeko, ariko maze kuba mbona bino bintu biriko birampereza amafaranga, navuga ati reka mpeze ishure, kuko ubwa mbere isengesho nari narasenze. Navuga ati reka nige, ariko sindiko niga kugira nzoje gusaba akazi, ariko ndiko niga kugira ngo nze ntanga akazi. Naciye mbona yuko ari nk'inzira Imana yakoze yumvise rya sengesho ryanje, ndagerageza ngumani ungunganya buke ndonsa udufaranga, sindatujane mu vyo kurya cyangwa kugira kwinezereza canke mu kutwonona, ahubwo amafaranga yanje yose yagiye mu kwambara.
amafaranga yanje yaba ari mu kwambara kuko nagiye naragerageza kwiyambika kubera iki nashaka yuko jewe nyene ubwanje arije mba example tujya nyene ndonse nkagerageza gutyo buke haragera n'igihe mbona ibintu vyabaye vyinshi biri muhira ndabona ko nkwiye kugurura akagaleri kugira ngo ndonke aho mbarizwa neza abantu ntibabe bakindondera kuri telefone rero jewe idea yaje gutyo hanyuma ingene impuzu ndaziyumvira canke ingene ndazikora kenshi je ndambika n'abaririmbyi bagomba gukora ama-clip kandi turetse n'izi mpuzu zishonye ndashobora gushonera impuzu n'amaboko ndashobora kubona impuzu ati ino mpuzu noyikora je nkayikata jewe nyene nkayishona n'amaboko impuzu kayambara ishonye n'amaboko canke nkayigushonerako nkaforma impuzu kuburyo ata muntu yomenya yuko ari impuzu idashonye rero ivyo ahanini nakunze akazi ndavuga ati kano kazi kwata ego license yanje iraryamye muhira je namaze kwitanga kugira ngo bino bintu ndabishiremwo inguvu zanje n'umwete wanje wose none nokora iki ni kuvuga ngo niyo njyamye inzi yuko mfise marché ubwenge bwanje buba buri mu kazi ndashobora kuba njyamye urashobora kumbona turi kumwe turashobora kwicarana muri bus turashobora kwicarana ahantu hariho hose ariko ubwenge bwanje butari ngaho ubwenge bwanje buri mu kazi ndiko ndiyumvira ico nokora niyo mpamvu rero uko bukeye uko bwije nama mfise ivyumviro vy'ingene no kwagura ino Sabbastyle yaje gutyo n'ubu turiko turabandanya turiko turakora vyinshi twatanguye ibintu bimwe tuja ndabirangura nko mu Rwanda canke handi hantu ariko arageriye mvuga ati no pourquoi pas jewe mfata amafaranga ndinda kuja mu kindi gihugu kubera iki jewe nyene nto kwiga kubera iki ntorondera abandi ba jeune baza tukavyiga nk'ibi bintu twe dusigaye tuvyikorera ubwa mbere mwe twarinda kuja kuburondera mu Rwanda ariko ubu ntitukirinda kuja mu Rwanda twebwe nyene turemera tukabikoresha amaboko yacu kugira ngo dushobore kubironka bitworoheye uko niko Sabbastyle yaje turabandanya umwanya munini w'ivyakazi mba ndiko ndiyumvira ingene nozana ibintu bishasha nka uwo kugurura umutwe wanje yosanga harimo amastyle menshi harimo projet nyinshi harimo amastyle menshi mbona ngerageza gukabakaba ariko bivanye n'uburyo ntarashobora kushikira ntarashobora kuyafata ariko igikomeye haje ubutunzi bwa mbere n'ivyiyumviro ubutunzi bwa mbere no kwitahura ntubu munebwe ukaba umunyamwete kuko n'ijambo ry'Imana bivuga ngo niwabona umuntu umunyamwete uwo muntu ntazokorera abanyarucari ahubwo umuntu azokorera abami rero idemvise canke aho nshaka gushikana Sabbastyle ni kugera ku rwego Sabbastyle ishobora kuba entreprise nini iproduce impuzu kuburyo abantu bashobora kuba batakigenda kurangura muri Turkey batarangurira handi ahubwo bakaja kurangura muri Sabbastyle ibintu bihinguriro riri hano nyene mu Burundi no kuvuga ngo dream mfise canke indoto mfise iri big enough kuburyo mbona umenga nzorinda nsaza nkiri muri bino bintu kuko ndabona yuko urugendo rwacari rurerure iyo ndiko ndagerageza kuraba mbona umenga ahubwo niho ngitangura benshi ahantu bananirirwa barakora akantu kamwe bagakora tubiri bakabona umengo bahejeje ariko je mbona ntaratangura nivyo akantu kamwe gusa ngomba kubaza imbere ko tubandanya Sabbastyle mu rugendo rwawe wavuze uti iyambere hari ibintu bimwe twarondera mu Rwanda mu makungu muri make abandi abajenere benshi bakunda guca bavuga ati aho nuko wewe ayari nahageze kugira ngo ushobore kuvuga uti je ngomba ntumike ikintu hanze nzana ikintu ndagivanye mu mahanga urundi rwego bumaze kugeraho byagenze gute uve kuri vya 48 ugeraho uvuga uti je ubu ndarindiriye imari yanje rikiraze vuye hanze byagenze gute bica mu yahe itinerere icambere na mbere nabaye umuntu adacika intege kuko nkuko wabivuze akazi kose kagira intambamye hari intambamye nyinshi nagenda mpura nazo ariko sinigeze nemera gucika intege d'abord je ndi umuntu adakunda kunanirwa niyo naniwe simbona ko nananiwe kuko nsubira nkahaguruka kugira ngo mbandanyirize hahandi nyene ndi umuntu nababwiye ko ndi umu créateur ndi umuntu ushobora kuba ndahantu mbonye ikintu ubwo nyene jewe mu bugenge bwanje ntagura kwimvira ati none uno muntu kino kintu wewe yagishitse ku gute jewe kwera ikintu okora ikintu kirenze iki nuko rero kugira ngo ndabishike ko ivyo vyose novuga ngo nabaye umuntu akunda igikogwa ariko akagisengera cyane
ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Iyo umaze gukura amaboko mu mpuzu Imana iragushigikira. Ntivyabaye kubw'inkomezi ziwanje canke ubwenge bw'iwanje, ahubwo Imana abonye wa mwete mfise ibona n'ukuntu nanje nakangutse nipfuza gukora, Imana ikacigendera nyugurira imiryango ikagendera hezagira. Iyagira igendera nyugurira ama opportunité. Ubu hageze igihe abantu bashobora kugura impuzu bari hanze nkazibarungikira, impuzu zivuye ngaha mu Burundi zikaja muri Amerika, zikaja muri Canada, zikaja muri Europe. Umva ahantu hose uba uri ukeneye impuzu muri Sabbastyle ishobora kugushikira. Ni kuvuga ngo rero sinemeye kucika intege. Naho nahura n'ibigeragezo, naho nahura n'ibimbabaza, naho nabona amafaranga. Kenshi abantu benshi bareka gutangura igikorwa bavuga ngo mfise udufaranga duke. Hari umuntu uno munsi afise 50,000, iyo 50,000 atazi yuko yoyivyaza umusaruro. Iyo 50,000 yumva ko yogenda akayigura ishati imwe bikaba biheze, canke akayagura ikirato. Hari umuntu uno munsi afise umutwaro wo kuronka 300,000 kugira ngo yiruke kugura telefone, ariko iyo telefone ni wayitunga irashobora kugufasha canke ntigufasha, bashobora no kuyiba. Ariko iyo 300,000 ushobora kumenya yuko ishobora kukubera umutahe. Rero hari abantu baba barindiriye ngo ndindira amamiliyoni menshi. Iyo nza kurindira amamiliyoni menshi n'ubu simba ndatangura, ariko kuko ndi mu rugendo Imana izirahezagira. Hanyuma ubunebwe, utegerezwa kwirinda ubunebwe, ukamenya ko ubunebwe ari umwasi wawe. Umaze kwitahura wirinda ubunebwe, ukagwanya ubwoba. Ubwoba bukwereka yuko bajya barabishoboye ariko we ntiwobishobora. Aha we uhagera gute? Bajya bari abantu bakomeye, bavuka mu miryango ikomeye, bajya abantu bari bifise, bajya abantu bari bagize gute, we ntiwohashika. Ubwoba bukakwereka yuko ni kuvuga ngo bukagusuze sima, bukakumanura, bukakugeza ku itapi, ukabona umengo ntiwoduga. Ariko iyo ugwanije uwo mwansi yitwa ubwoba, utegerezwa kumenya ngo yes, ndabizi ko mfise duke, ariko muri tuno duke hamwe no gusenga no gukora cyane birashoboka yuko kino kintu gishobora gukura kikaba kinini cyane. Ikindi kintu naco ukagwanya ikintu cyitwa ubwishime. Uno munsi genda umuririmbyi, bamwuza bumva ngo ndumustar, ngo bino bintu ngo sinobikora, ngo abantu ngo bombona, ngo abafana ngo bombona. Abafana sekwa umufana gukomera amashi muri eglise canke uri kuri stage, ariko ayo mashi n'amafaranga 1,000 yaguhaye. None wumva gute? Wumva wereka gukora ibikorwa vyawe ngo je ngo ndumustare ugume mu nzu ugume wiyugaranye ngo kano kazi karagayitse. Akazi akariko kose nakazi. Jewe ukuntu meze naho ngeze nubu aho ndi, birashoboka hari abantu bampaye image yo kubona umenga ndi umuntu akomeye canke ndafise aho nageze, kandi ivyo ndabishima Imana, ariko jewe sinigera ndabibona kuko iyo ndiko ndaja mbona ari kure cyane. Nivyo nipfuza ni binini cyane birenze ivyo maze kubona. Bishobora gutuma wompa umuzigo wawe nka ukwikorerera. Nabonye ko ndagukura kwifaranga n'umuzigo wawe no ukwikorerera, bisigura ngo jewe singaya akazi. Irevre umuririmbyi, umukinyi wa filme, benshi turahura Sabbas, ariko umpaye akazi nta blague. Warinze umpa amafaranga yawe naho vyo bari 200,000 no kukugura ndunama nkagufungira neza arasekirato. No kuvuga ngo sinza kwibuka ngo urumva ngo Sabbastyle oyaye uriya kuri televiziyo no kuri televiziyo, ariko ubu afise indoto nini yipfuza kugerako, kandi kugira ngo ndayishikeko nuko nkora cyane. Rero ubwishime n'umwasi ngerageza kumugeza kure, kumushira kure yanje, kunyereka yuko wewe ibintu wobikora kandi binyinjiza amafaranga. Rero mbwira n'umuntu wese ariko aradukurikira ntugasuzugura akazi, kuko ako kazi gatoyi ubona ufise uno munsi canke ako kazi gatoyi ubona yuko wokuramwe 2,000 canke 1,000 ku munsi, mu gihe wogira ubwenge birashobora kugufasha. Hanyuma ucugerageza rero ukagira saving. Urumva je yuko nashobora kuronka amafaranga, washobora gusanga nakoreye nka 200,000, ariko muri iyo 200,000 nkakwa gutaha n'amaguru. Urumva kuba wakoreye 200,000 ariko ugataha n'amaguru, ariko kugira ngo ushike kuri objectif. Kubera iki? Ntavyo nabamfise nabandi ko ndarondera umutahe, nkanezegwa nikoreye imizigo y'ibihuzu, ibikoni mu maboko,
abantu benshi barambona ndengana ku kamoto imvisi inkoni nka zingahe ngaha igisakoshi kimwe ku mugongo iyindi nawe nayireze kandi ni wa Sabbastyle nyene w'umuririmbyi abantu bazi ariko ivyo je ntibintera isoni sinshobora guterwa isoni n'akazi rero umuntu ategerezwa kumenya yuko hari ibintu bimwe ategerezwa kugwanya akamenya ko ari abansi biwe mu gihe abo bansi utabashize kure gutera imbere birakugora hanyuma ukacukunda igikorwa cawe ukagikunda cyane ukacihebera ukacitangira ukagabanya amadepense ukagabanya ambiance nturonke ibihumbi 100 nguce wumva yuko utegerezwa kuja kujya 50 no kandi ukiri kuriyubaka emera ubeho nk'umu esclave ariko ufise indoto yo kubaho nk'umwami uno Sabbastyle ari prêt ariteguye kubaho ubuzima nk'ubw'umu esclave ariko imbere iyo mbona nibona mu buzima yuko umengo hari gihe nzoba meze nk'umwami aba muri palais mu kirimba ciwe nzobishika ko gute Imana ntigitanga amanu ngo ikoroke kwa kundi Imana yaha amanu abisiraye mu bugarago ubu bisaba yuko umuntu akura amaboko mu mpuza agakora merci reka ndagushimire nibaza yuko akiwanje nagafashe nibaze ko n'urundi ariko adukurikirana nawe nyine akiwiwe yagafashe kandi ni byiza yuko ahije sinari bwamurondera umunsi umwe nzomurondera je nyene kugira ngo bino bintu bimbwire je Jonas sindaguhohote ariko kijaja sawa sawa cyane turagiye rero mu magato nayo muri uno mwanya kijaja zagenze gute urabona ngo tugiye mu magato urabona ngo tugiye mu magato byaciye nkorera rero kijaja ide yakujemwo gute byagenze gute warabibona aho bihera warabona ingene uzobigenza warabona aho bizoshika ibibazo wagiye uhura navyo n'ivyahe kijaja no musi kugera hageze ndibaza mu kino gisagara ca Bujumbura nta muntu n'umwe atamuzi rero turagiye gusangira nawe urugendo rwawe rwagenze gute rwatanguye gute ivyo bintu wavyiyumviriye urihe uri muri modia icambere ngomba gusunya kano kantu uzareme exquise mugabo uko mbona umenga twebwe twiyumvira kwimvira umuntu w'umuhungu agiye kwimvira gukora igato ivyo bintu biragoye ukundi kuba kijaja vyamujemo gute ivyo bintu yabitanguye gute ego murakoze cyane n'abarandiriye ni jewe nari umwana sinabarizwa muhira kandi kutabarizwa muhira cyane vyatuma bankarira kuko nari nkiri umwana kubwizo mvo rero ibihe vyaragiye biraha ibindi ndarondera carte ya Centre Jeune Kamenge maze kuronka iyo carte narize ndakoze impano zanje ariko nari nkiri kw'ishure me nibona yuko ari cari muri ya myaka informatique ariyo yadomina cyane byaboneka yuko abantu benshi twiga informatique muri ico gihe nta handi nabona ubuzima atari muri informatique niyo mpamvu twagiye muri Centre Jeune kurondera carte kubera twige informatique hama naravyize ariko ntivyashobokeye ko ndonka akazi kuko nari nkiri kw'ishure yego nariduwe muri ivyo bintu uko urugamba rwa patisserie ukuntu rwagiye ruragenda après yo kuva muri 2014 kuva muri 2016 kuva muri Centre Jeune naciye nja twace duhura n'umuhungu n'umumetre araho yitwa Frank Skoka rero tumaze guhura n'iyo nshuti naco narinze jewe novuga ati ngo ndaze guteka narinze guteka ibiharage vyo mu rugo urazi ko nanje nari ndakagaba sinirirwa mu rugo kanabizigiza ebana kuzigiza gusa arabizigiza burya story y'umuntu iba ari ndende bimaze kubuko yamfashe nko ntiyamfashe naje sinamufashe ariko ubucuti bwaraduhaye kuba dufise kuduha iciyumviro kimwe gusa yuko dushobora kujana mu rugamba dushobora kugendana mu rugamba rwo kwiteza imbere yarambwiye ati jewe ndakeneye umuntu amenyere informatique muri runo rugamba rwanje rwa cuisine kuko sindiduwe umuntu ashobora gukompoza lettre nkuko navyize
muri centre jeune Kamenge ariko abari capable ku composer lettre avuga ati turashobora kuyipresenta ahantu tugasaba akazi ashobora kugira marketing y'ivyo turiko turakora niyumviriye ivyo byose cyambona na mahera nsavye ntaki ivyo navyisangamo sinarinzi ko kuvyombera akazi cyamba ndagiyemo tumaze kuja muko umwaka wa mbere n'umuntu wa mbere twagendana umwaka wa mbere waragiye aho twafatanye 2016 nk'ikiva muri centre jeune umwaka wa mbere twinjira muri 2017 muri 2017 ndabona inguvu nakoresheje ane 2016 2017 ndaraba n'akazi twaronse ndavuga ati burya bino bintu turiko turakora n'inguvu nakoresheje ntivyari bikwiriye ko nkuruko kandi ndiko ndaraba muri timu yacu kuko twe twamaze kuba turi benshi muri timu yacu nta patisserie bafise donc barayifise me yitwe ngo n'umupatisse kuko bose bari les cuisiniers en général mu gikoni ndani tugize ku kintu ca patisserie urumva muca mumva ahantu technicité ari nkenya kuko bica bigenda rero naciye mvuga ati none ko je umenga nisanga kenshi kuri réseaux sociaux ndumumetre wawe ndiduye mu kurondera amamaje ndiduye mu gupartage utuntu naturiye ariko tugiye mu kazi ndumuyede wawe ndiyumvira ndavuga oya none umwaka wose ndatutariza amahera twaciye ndavuga ati ntankeka turiko turahomba bimaze kubuko muri jewe harasona akazina kitwa supernatural supernatural bimaze kubuko narashoboye kumubwira ati Frank kumbure ni izina twitwa ngo Frank's Cookers and the Bakers twitwa izina ryawe reka twite aka kazina abantu bumve ko turi aba supernatural mu guteka rero jaramutushije uko yari ko kuzawe abantu bose batubonye tubabona ko turi abakozi biwe nivyakunze ko tubihindura burya ndasenga Imana ndavuga ati Mana uno mwaka sinawuhombeje none ubu mwaka nimba waragenze uwa 2017 ndawitega ko gute bimeze kugenduko icyumviro cyaraje muri je kimbwira ati burya hajya hano winjiye ni benshi bahatungiye imiryango ni benshi bahabereye ibagaburira kandi bubaka rukagoma none we kumenga ufise ivyumviro nko kumenga uri kuracika intege ahubwo saba Imana yawe iguha umuco muri bijya bintu binjiyemo bimaze kubuko narasenze twakuze dusenga mu rugo narasenze ndatuze icyumviro canje sinzi kuntu niyumviriye cyambona magato cavuga ati uwo mukinanira turi kumwe muri team azozana commande zo hari jewe promoting kwa kundi nyene zane commande ujya okay aho tuzoba turiko turakora neza ikindi naco kucerekeye ubumenyi bivanye naho timu yacu twari twamaze kwiterura urazi ubuzima bwinshi ubu buri kuri réseaux sociaux sinzi ko sivuze ubuzima butangwa n'Imana ariko isoko rinini riri kuri réseaux sociaux rero ndavye ukuntu twari twamaze kwegeranya les cuisiniers internationaux bari hafi yacu na kure bakura batubona nko kumenga turabahambaye ahubwo bari mu kindi gihugu bavuga ati tuzoza dushikire muri ayo mahoteli yanyu bari bazi ko dukora mu mahoteli bajya bose jewe nakora muri réseaux sociaux nari narabegera neza ndavuga ati abanyene kuntu banyemera rero nibo nzokoresha ababinyigisha biraryoshe gukoresha umuntu akwemera cyane rero bimaze kubuko nashoboye gupresenta umugambi kuko no ngaho mu gihugu amazina yacu mu bintu vya cuisine iryo zina ryari rishitse kure kandi n'ubu rirashitse kure kuko n'iryacitse n'iryasubiye hasi rero narashoboye kubona yuko
biciye mu gukora igato ushobora gutabara ubuzima bwanje na timu yanje tukaronka akaryo tugakura kandi sinzosubira kandi kuba umuyede nzoba mfise ibintu nyene naje turi ku gikorwa nkaba ndiko ndakora mu gihe vyari bimeze uko nari nkiri kw'ishure ndabitahura nigiye mu bakongomani muri ambassade ya Congo ntivyari vyoroshe kuko kwiga ibintu utamenyereye kwigira mu mashuri bavuga ururimi utamenyereye cyane biragoye narabandanije uko Imana iramfasha ariko muri timu ntitwabihurije ko Frank yari umuntu duhuza cyane harageze aho timu imera nko kumenga turabayisipare bose baja mu bindi bihugu na Frank araja mu kindi gihugu casigara ndi umwana umwe ngaho muri ivyo bihe nyene bo sinoshobora kuvuga kuri rezo sosio muri kino kiganiro ukuntu vyagiye bifa ariko Imana ishimwe burya bose bakuvuye ko bagiye batahanga amaso niwo mwanya wawe haba hageze yuko werekana amababa yawe kuko uhishurirwa wamaze kurironka biragoye kutakara nari namaze kuronka indoto namaze kuzandika ndabona projet ukuntu izogenda namaze kuvyandika ndafata agatahe narindose muri uwo mwanya singombwa ko kavuga kose ko nama entreprise urumva ariko ni gato yego nacengura ibikoresho aho atano bumenyi mfise byose vyakorerwa muri ya ndoto kuko biragoye gutakara ufise indoto ndagura ibikoresho cyashira mu nzu goba maze gushira mu nzu naje kwisanga narahomvye amahera menshi mu kwiga bino bintu apana gusa bisanzwe gusa nabona numva ijwi rya mama rimbwira ati wewe ndabona uzova mu ikintu kuko nko ku munsi narashobora guheba nk'ibihumbi 200 je numbazi y'amahera nayakura ariko nisanga mevye nk'ibihumbi 200 ndiko ndiga nkora sesa namaze amezi n'amezi icamfashije gusa sinariho inzu nta bakozi nari mfise ngo ndaza guhemba sinari mvuze ati ngo ni produit ya Jonas ndiko ndakora iraza kumfira ko araza kunyitwarira oya ariko sinabona hondi nabona yimbere mbega nzoba ngeze iki natanguye mbona barya abantu tusanzwe tuyaga cyane Frank abandi bakwizini bakomeye twagendana ariko bose mu kanya sasi niho iryosozi ryanje naribona naheruka kuribona igihe Frank amva imbere kuko niwe nari imanza amaso niwe yaranze aho yankuye niwe yaranze ukuntu twahuye niho narize ariko iryosozi we yamfashije avuga ati kubona urize nanje sinzoguta burya vyarakomeye iryo ryosozi niryo ryamaye gushika no munsi nariyumviriye ndavuga ati ko Imana yamaze ko mu muryango reka ndawinjiremo neza magarare nemye mvuga ati ivyo nkora ni vyiza narafashijwe mu buryo muri supernatural nyene muri supernatural ubintu bidatahurise ugasanga Sabbastyle numukwizinye sinzi ahantu akwiye nimero akaca nyandikira akaca ambwira ati wewe burya we ngaho uri gukora amakosa wewe cewe numva no kubwira kano kabanga yego nkabona aranyandiki tukaba inshuti ikintu cy'amezi 6 nyuma y'amezi 6 ndamwandikiye nanyandikire ariko navuga ati kazima wagiye inshuti Imana wakoze iki Imana yari yakurakurungitse waramaye cyukuri nagiye ndabibonamo ukuboko kw'Imana burya nta kintu coshika kure atakuboko kw'Imana kuri nagiye ndabibonamo umuco urengeye umuco urenze kuko ndiko niyumvira yuko ninjiye atane na kimwenzi nk'investa amahera nk'investinga amahera mu bintu nziko nazo bazobingurira basi oya
byaramfashije hama maze kumenya maze kuba mfise ubwoko bwinshi mu mutwe maze kubona yuko shobora gukora nk'ubwoko bw'amagato 10 naje kubona yuko hageze rero ko nsohoka apana gusa ko nsohoka jewe ngo nje gukorera habona ko ndabishira habona naje kubishira habona muri mu mpera za 2017 urumva amezi angahe yaheze ndi kumura vyana imana indondekera abantu bamanandika sinigeze ndonka umumetre umwe canke umumetre novuga ati uyu niwe nari mfise ivyigeze ko ariko Saint Esprit niwe yari umumetre wanje igihe cyose bo byaragiye birakunda biracamwo ndibuka kera nkikiri muri centre jeune narakora nitangira abandi sinigeze menya hari amagorwa menshi nahuye muri centre jeune sinigeze menya yuko yagiye yose ariyo yomfashije no munsi kujera zino situation kuko no munsi aho tugeze uno munsi turiko muri uno mwanya twategerezwa kuba twamaze kugurura izindi patisserie nka 3 muri kino gisagara ariko ubu turacari kuri izi 2 zo mu Kamenge izindi 3 muri indi micungare ariko aho vyari vyiciwe nakantu k'indani ibikoresho byose byarakwiye kandi Imana yanyeretse yuko bajya nari imanza amaso ko bonzanira clientele sibo bigeze kunzana kuko nari imanza amaso umugenzi ngo azonshikana kure siwe yashikanye kuba ahubwo uyu mugenzi nyene niwe yaje avuga ati akritika burya wewe naje gusanga atari ndoto ya pati yo gukora amagato kuko mbanda umukeke maker uno munsi ahubwo naje gusanga fisi indoto irengeye gukora amagato avuga amagato nakano gato kamaye inzira yo gushika aho nshaka sinkunda kwihuta n'ibintu ndafise impamvu nitwa le pâtissier si ukora amagato ariko le pâtissier ari capable guserukira meme n'igihugu gukora ibintu bijanye na pâtisserie ariko muri uno mwanya ndabibika kubera prisi nobivundurura nkabitanga nuca nsanga babiyinyivye kuko imitahira si miremire cyane iracari hasi ku buryo bivaye n'ubumenye mufise nopfa kubirekura ubu baracanze n'amagato nk'inyuma y'imyaka ingahe niho bazobona le pâtissier nguyu bo ivyo ni ibintu vyinyegeje ariko ko mwabajije historique ukuntu vyagenze shobora kuvuga ati wowe uri kurankurikira na demezwa neza 100% yuko atari ubwa mbere wumvise izina KIJAJA le pâtissier ariko kama wibaza none ko akiri umujene cyane paraporo y'izina yo bafise jewe sindi umuririmbyi domusi wa company kanaka patisserie ariko akaba ari umujene angana ubwo buryo yabukuye nshuti yanje sinigeze mvuga aho uburyo nabukuye ariko navuze neza indoto impanuro ushobora gutekerera abariko baradukurikira cyangwa abazobiraba bino bintu abantu benshi tugendana n'ivyiyumviro sinica nikize ugasanga simvuze aho barara uburyo bwabo buri hafi cyane ariko yiyumvira gusohoka afise miliyoni waja no kumubaza kuko nuno munsi fasha benshi batagira uko bangana umutima wanje fisi iyo abatari ugufasha mbangeze kure karenze kuko nibutse yuko aho jewe nafashijwe birama kuja mu rusaku rw'abajene
nk'umuntu kanaka akambwira ati bugeze nkeneye ibihumbi 300 nk'urutu n'utu nkamubaza neza ubona bizokunda none mama wawe niyo bigufasha nukuri ikijaje urababona mba ndabibona sawa sindanamuha réponse burya buca kabiri ndamubwira ati nshuti yanje iyi minsi narakoze ndunguka na gatonya ngo tuyahage tunywa agafana ca ndamuha twatunze aramubwira ati nkazobona ivyo wambwiye ari vyo wakoze nange kandi nze ndaguhaya nzoguha naya kugwiza na 3 canke na 10 kuko mba nibuka yuko jewe sinigeze ndaba imitaye miliyaridi ndavye aho ngeze uno munsi Sabbastyle ari mu bantu nahoze nshima yuko tubona kwicarana nuko kuko je naririmba mu makorale mato muri methodiste twumva Sabbastyle n'amadense ameze nk'abantu baje kufatisa ariko naranezerewe cyane igihe kiraho baje gukinira sinema kuri biro yiwanje ngikorera muri mirango kuri 14 ngaca mbona ubwo nyene arafashe akaririmba ariko aratamba TikTok mubiri wanje ndavuga bwabondi wa muntu nemera nabaranyemera bidatevye vyamaye kubona umutima Sabbastyle afise ndavuga ati apara yuko mbona yuko nkikiri gatonya we namaze imyaka myinshi muri bino bintu nituri muri carrière yumwe mais Sabbastyle afise umutima mwiza vyamaye kumukurikirana vyamaye kubona undi w'agaciro kuko umuntu amaze nk'imyaka ishika mu 10 uri muri iyi game ukaba ufise abantu bagukurikirana bandengeye jewe hamukacu muri KIJAJA hamukacu ubona uri kutambira mubiri wanje no jewe nabona ko ari opportunity ndose akaga cinema kabo mbo isinema yabo projet yabo nibahisohora hazobe harimo biro ya KIJAJA ariko ngaca mbona ngaca vuga ati no reka nume kaneka ushe bo je kara kagyo kiza rero nimba narimvuze icya Sabbastyle sisiguye ko Sabbastyle bivanye yavuze neza yuko atiyibona abona akazi ariko arakora jewe siguye etape naringeze ko umuntu narifise mu vyumviro yuko yubageze kure ariko akaba ariko akorera ivyo bintu mubiri wanje jewe yari opportunity gukorera iwanje ariko we nabibone ko simple tu arashize kuri TikTok donc aranyamamaje mu mwanya muto nta ndamurisha gwa rukundo rero ndanagushimiye naho taroze ko nshobora kubigushimira rero jewe ndiko ndaraba KIJAJA aho narindi kushika uno munsi izina ryaruwazwe pa izina gusa haba mu bumenyi haba no mu ndoto kuko uno munsi nari mfise indoto yuko nzokoresha abakozi apana bavyigiye kuko jewe niba Imana niyafasha ati ngo waravyigiye akira ndagumutara je nafashe barya abana bafise indoto kandi ubuzima bwa apana bazonyiratira ngo je nari mfise amaye ubuzima bwabo bwari hasi ndabaterura ndababwira ati ndabahaye umwuga mukore hagaburirwa imiryango ishika kundwi mu rugo rwa mu kazi kanje sindwi gusa umenga n'umunani hari patisserie zishika kuranga bose nta numwe yaje avuga ati ndabizi bose bigiye iwanje uno munsi harabona izira nshobora kuvuga ati nzobarungika hirya nino uno munsi abanywanyi banje bo muri Tanzania Kenya Uganda barambwira ati none wewe wa muhungu we nuwoza gukorera none yaramahera ivyo vyose nivyo ndiko ndaba muno munsi
munsi sivyo kwishima uno munsi ndaca ahantu bakambaza ati wewe waribarutse no bimenye gute oya uri camamara ndavuga ati no bo reka ngaruke kuri rya jambo rya Sabbastyle avuga ati sindiko ndishira hejuru ariko ndacakura kubera ahantu ejo nzoba ngeze nzobe ndi muri pale yanje bo kuba bariko baramvuga kurya je ndiyumvira na YouTube nkoresha sindi umu star nkoresha YouTube na nkoresha aga page Facebook na WhatsApp nimba yaramenye yarafunguye gato ya kijaja nimba yarafunguye gato ya kijaja yaranyinjirije nimba yaranyinjirije nanje ndabayeho ca ndamunezerererwa cyane ndavuga ati wow rimwe na rimwe kubera bamenye ko ngo kijaja nagara cyadabusigara nabibirakira uzi wisangirire n'abandi cyangwa ufungure n'utuntu bo tiko bivanye naho tugeze uno munsi ndabona yuko dukwiye gushigikirwa sindavuga ati ngo kijaja yarashitse ngo aho uyo bafise uno mwanya afise projet yo kugura patisserie zitatu mu mwanya muto uyo navyinsha gakeneye ahubwo uno mwanya niwo nkeneye wewe rero uri kurankurikirana jewe naho zifise idoto yo gutanga akazi apana ngo ni mwene wacu apana mushiki wanje apana nande umuntu afise ivyiyumviye uno munsi narabishitseko naho zifise indoto yuko ivyo navuze byose mwavyumvise aho ngeze uno munsi nyene yindi sponsor itajanye n'agafaranga kiwawe ijanye no kuvuga ati kijaja wumvise kijaja wumva gato ingo tuje gukushorera iwacu mu Kamenge nimba nzoba ndi mu Kanyosha ingo tuje mu Kanyosha kijaja niyari na sponsoro ziva mu mahanga mfise sponsoro ni wewe nyene uri kurandaba ejo sinzi yo tuzohurira kumbure nzogufasha nkuko no bafasha n'abandi sinzi iyo bizogenda uzosanga unakoze mu kazi kuko uno munsi sinarinzi yuko bajya ba Melody bashobora kuba bariko baranyamamaza uno munsi sinarinda bizi yuko bandanye jaho cumenga ndewa ndirata sinigeze nahoze niyumvira yuko nifuza yuko abastare bamwe bakomakomeye mu gihugu bufungura amagato yiwanje basi no kwagusa ariko uno munsi barazigura kandi bakavuga ati Jesse shaka hande muja kugurira gato ja mu Kamenge kwa kijaja wa mbere nguyu ego ivyo byose ndi hano kabisa byara ni ibintu bishishikara kunyubaka bikanyereka aho ndiko ndaje rero nawe uri kuradukurikirana uri kurakurikirana no repentance no event TV ingo baraguha contact zacu kaze mu biro kwa kijaja mumvise neza indoto ufise zitarashika kure kandi na sponsor ufise sponsor ni wewe gutanga commande karibu kuko nuri kurata ejo akazi kazotangwa nuzi ko kazotangwa n'umuzukuru kazoja ku muzukuru wawe karibu Sabbastyle yavuze neza yuko turimo gutanga akazi nobabwira amanota yanje ya diplome yanje nimutahura yuko je no bankiri mu Burundi no mwanya kuko mba mfise bourse imeze neza kandi yubashwe bivanye n'amashuri noba narigiye muri secondaire n'amanota mfise muri examen d'etat ariko ivyo byose narabishize ku ruhande ndavuga ati ni umwanya wo gusohora icyo numva nikiye muri je kuko ndiko ndiga ama comptabilité ariko twamaduhura n'abafise ama diplome abafise ama doctor none abo bazifise ko bari hasi ko umenga nuno munsi nuno mwanya boza bandirira
jewe kubera iki ntosohora kino kintu kiri muri je kiko kishaka gusohoka muri jewe rero sinorandiye ndabashimiye kandi shimira na Nori Pentes no Even TV kuba kuri uno mwanya iriko ituma bino bintu bica kuri ino samirize yawe ndabasaba kandi nimubone ngo kijaje yarashitse mudushigikire ku rwego ruvuga ati ntituri kuturata uno mwanya muri Sabbastyle baguma bavuga style ariko arakina amasinema ariko arasohora serira iyi sinema iraho menga yitwa gute ubuzima wari kuri umwansi ijya niyo nkurikirana ijya niyo nguma ndagukurikirana kuri state ijya akwina amasinema kandi nabonye azikina neza ivyo vyose ejo azoba afise mezo nkiyi iteguriramo sinema yiwe none akona akazi azoba ariko aratanga agire gutanga akazi muri styliste yiwe agire gutanga akazi muri sinema mu muziki wiwe uyu ejo mu myaka 10 azoba ameze gute ashigikiwe uno mwanya we ni wumva ko mu gihugu dutekeye ubwenge burengeye rero sishaka kurandira no kuvuga ivyo abandi nifuza yuko mudushigikira murakoze murakoze cyane gose nafashijwe cyane ndizira ko abariko dukora bafashijwe ngiye turabona ko nubwo akanya kakadurega ariko reka ngene bajije utubazo tubiri Sabbastyle kazo kambere ngiye kubaza nakagakurikira twumvise ko urugendo rwawe rutari bworoshe mbere aho uvuga yuko ahubwo igihe cyose ubona kumenga uratanguye aho abandi banakumenga urahereje kubwawe ni kintu uriko urakora ku buryo nubwo wese Sabbastyle uzokiriho ariko gishobora kuzopfa gifasha nk'abandi muri rusange murakoze cyane navuze ijambo rivuga ngo ntituriho ku bwacu ahubwo turiho ku bw'abandi hariho amasheke twagiye tugira cyane cyane mu gihugu novuga ngo yavanye no kwikunda kubona inyungu zacu no kudakunda igihugu ugasanga turakunda ibintu kugira ngo twebwe dutungishe imiryango yacu ariko ntitwigere twibuka abari nyuma yacu kandi novuga ngo iyo ufashije la jeunesse iyo ufashije abajene iyo ufashije ugwaruka no kuvuga ngo uburi kuragerageza kubaka igihugu neza rero pour le moment ikintu ndiko ndakora uretse ko ndiko ndagerageza guforma abantu muri bino bintu vya style ngira ngo mwabonye ubwo twaje tuzananye nuriya n'umunyeshuri mu vya style hariho nabandi basanzwe babikoramo kuri question y'ivyerekeranye na film naho turiko turakora kandi tumaze kwakira ama demande y'abantu benshi bipfuza yuko tubafasha nahone twamaze gushiraho ikintu gishobora kubafasha nakoze ikintu cyitwa igicaniro c'impano no kuvuga ngo kijejwe gufasha abantu b'impano nyene kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo ariko ikintu gikomeye mu ivyo bintu byose nshima Imana ni igikorwa cyitwa itara ry'umuririmbyi mu Burundi itara ry'umuririmbyi mu Burundi ni igikorwa caje mu ntumbero yo gushigikira canke gufasha abaririmbyi b'abarundi abaririmbyi twagiye tubaho mu buzima umengo ntidufise umuvyeyi ntidufise umuntu aturera ukaca usanga umwe wese yitwara uko yigombeye bica bituma tuzima ntitwashitse kure tugerageje kuraba igicaniro c'umuririmbyi mu Burundi novuga ngo gisa n'icyabomotse rero hakeneye abantu Imana ikoresha nka Nehemiya kugira ngo bashobore kugisanura nanje nahagurutse nka Nehemiya muri kino gihe tugerageje kuraba abaririmbyi b'abarundi na cyane cyane abaririmbyi ba gospel abo tukovuga ngo baramenyekanye kuri niveau international ni bande ntabahari indirimbo z'abarundi ziriko zirakora kuri niveau international ni zihe ntazo par contre twebwe turi dominer n'indirimbo z'abanyamahanga
uno munsi wumva uja muri eglise ukaririmbirwa indirimbo zo muri Nigeria, ukaririmbirwa zo muri South Africa z'ikizuru, ukaririmbirwa izo mu Rwanda, ukaririmbirwa izo muri Tanzania, Kenya n'ahandi, ukaririmba ndetse n'ikigande. Hari ahantu ugenda kumva bakuririmba ikigande. Nagize ico no kwita nk'ishari geranda. Ndavuga ati ni ryari umuririmbyi w'umurundi azoririmbwa mu Kirundi en plus. Indirimbo imwe y'ikirundi izokumvikana muri Nigeria. Ko twebwe izo mu ndimi ziwabo tuziririmba. Ni ryari tuzoronka umuririmbyi umwe aturepresenta. Muri South Africa ku buryo indirimbo ururimi rwacu rw'ikirundi rugumvikana ariko ruririmbwa n'abanyamahanga. Sanga ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko ubu aho turi ujabutse nk'umupaka w'u Burundi, ujabutse Kanyaru cyangwa ujabutse hiyo uja nko muri za Kigoma, ubajije umuririmbyi w'umurundi aririmba gospel ntibamukubwira, ntibatuzi kubera iki tutamenyekana, ariko ibikorwa byo bikamenyekana iwacu. Rero ivyo byose bivana niki igicaniro ciwacu ahategerezwa kududubiza indirimbo zishimwe ry'Imana rivuye ku butaka bw'u Burundi. Ico gicaniro nta kihari. Twaciye rero turahura umuriro uvuye ahandi hantu. Turiko twota mu maeglize yacu umuriro uvuye ku bindi bicaniro. Hanyuma iyo ni ngorane ikomeye cyane ku buzima bw'abaririmbyi mu gihugu, ku buzima bw'ishengero n'igihugu answa. Imana igikoresha abaririmbyi haba no mu rugamba. Imana ikabwira abaririmbyi ngo baje imbere bakaririmba, intsinzi ikaboneka. No kuvuga ngo iyo umuririmbyi ahagaze neza, igicaniro no kuvuga ngo muri eglise ahari ibintu, no kuvuga ngo azana atmosphere y'Imana, azana ikirere cy'ubwiza bw'Imana. Ico kirere cy'ubwiza bw'Imana bukagera mu bantu, abo bantu bumaze kwashikamwe bagahinduka, bamaze guhinduka baca bakora ibihuye n'ubugombe bw'Imana, ariko kandi uca usanga abo bantu ari abantu bameze neza mu gihugu. Ivyo rero nivyo twagiye tubura. Rero naciye nkora kino kintu cyitwa itara ry'umuririmbyi mu Burundi. Itara ry'umuririmbyi mu Burundi sinovuga ngo numugwi, ahubwo ni ihuriro ry'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana muri kino gihugu. Ndashaka yuko dusubira twicara tukaja ku karago, tugasenga Imana, tukarabaho vyapfiriye kugira ngo duhagurukane izindi nkomezi. Dusubire kuronka ya ma composition za ndirimbo z'ubwiza bw'Imana bw'akabura rugero, zimwe zizoririmbwa mu maeglize, kuko mu maeglize ubu hariko ririmbwa inyamahanga. Si bibi kuzicishamwo, si bibi, ariko ilfo yuko indirimbo z'abarundi nazo ziboneka kandi zikanaganza, kuko turabarundi kandi turi mu Burundi. Rero ico gikorwa naratanguye kugikora mu mwaka uheze, twagikoze le 29 mai 2021 pour kuri deuxième édition. Turiko turayitegura ndetse nagenzanye n'ama invitation yo kubatumira muri deuxième édition y'itara ry'umuririmbyi mu Burundi. Aha rero tubatumira tubasaba n'intererano. Nk'uyu wewe nka manager wantuzeye KIJAJA le pâtissier, turasaba n'intererano. Ni gikorwa kitoroshe, ni gikorwa kisaba uburyo bwinshi, nitwahagurutse nta muzungu dufise, ahubwo muri twebwe dufise Kristo, tukagira n'inyota yo gukorera Imana mu bwo buryo. Rero abaririmbyi novuga nka bose tuzoba turi tuzokorana iminsi itatu, le 29, le 30 na le 1er mai. Tuzoba turi muri salle yitwa Ashibuke iri muri quartier 10 mu Ngagara, asanzwe hakorera Église Vision de Jésus Christ. No kuvuga ngo ku munsi wa gatanu le 29 ari organiser amasengesho y'abaririmbyi. Tout d'abord ibintu byose bipfira mu mpemu, kuko twe turabanyamhemu. Tubanze tuje imbere y'Imana dusenge, tuje ku karago. Le 30 ali samedi, guhera 9h gushika nka 13h, tuzoba turi muri seminaire y'abaririmbyi. Tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye bazogerageza no kutwigisha, harimwo n'umuririmvyikazi Rose Muhando kuva mu gihugu ca Tanzania. Tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi bani wacu nka Apotre Apollinaire. Tuzoba turi kumwe n'umukozi w'Imana Rehobot, Pasteur Rehobot cyangwa wita Mbayahaga.
no kuvuga ngo hamwe n'abandi baririmbyi bose twakoze nka coalition tuza turi kumwe muri seminaire twigishanye duhanurane turabe mbega turiko dukora ibintu gute nigiki twohindura nigihe twokongerako dukora iki kugira ngo umuntu wese ahagaze muri eglise iwabo abe umuco twishimikije ijambo ry'Imana riri muri Matthieu 5:14 jusqu'à 15 rivuga ngo ntawo dome ku itara hanyuma ngo aryubike ku gisimbo ahubwo arishira ngo ku gitereko caryo kugira ngo rishobore kuboneshereza bose rero natwe turashaka yuko umuco wacu niyo mpamvu twavuze ngo itara ry'umuririmbyi turashaka yuko umuririmbyi w'umurundi asubira kumurika ivyo turiko tubikora kugira ngo umunsi Sabbastyle azoba atakihari naba baririmbyi bose muzi bazoba batakihari inyuma yacu tuzoba dufise abandi baririmbyi ariko bari bien formé bigishijwe neza batojwe indero nziza bashobora kubikora neza ryatara ntiyigere risubira kuzima rero ico nico gikorwa novuga ngo turiko turakora pour le moment tutariko tugikora kugira ngo tumenyekane cyane oya kuko twari gusohora indirimbo kuko izo dufise zicanditse mu bitabo ni nyinshi izo dufise mu matelefone ni nyinshi n'ama audio dufise tutarakora ama video ni menshi ariko ivyo byose navuze ati ivyo ni Sabbastyle n'umuntu Sabbastyle arapfa Sabbastyle arabora hari umunsi Sabbastyle zoba atakiri mwisi ariko icimana izonyibukirako suko nzoba nararirimbye indirimbo nyinshi cyane ahubwo nuko hariho iyindi generation izoba yarateguwe izokwama ifise ibendera ry'insinzi y'Imana izokwama irikiramurika nico gikorwa turiko turakora twizera neza tudakekeranya yuko ari inyungu ku baririmbyi bose ba gospel ari inyungu ku mashengero yose en general ari n'inyungu ku gihugu cacu ciza c'u Burundi murakoze urakoze cyane reka mbaze kijaja namwe kurangiza twumvise yuko urugendo wacimwo rutari rworoshe ndetse cabaye icigwa kuri twebwe ngukumbura ku bandi kwadukurikirana bafise indoto bifuza gushikako akabazo ngiye kubaza nako kabazo kanyuma nakakurikira uriko urabiraba duherenga mu kiganiro hari abantu benshi sinzi bakadukurikirana haba bari hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu tutibagiye kumbure n'inzego zigize igihugu batandukanye mbega kubwawe we nk'umuntu yifuza gushigikira ico gikorwa yifuza gushigikira iyo ndoto ni uhe buryo ashaka kubicishamo kunshigikira ino ndoto mfise mu buryo ashobora kubishishamo hari uburyo bwinshi hariho ni benshi nankiye kuko benshi bama bifuza yuko bayigura bayigura donc tugakorana ari iwabo ariko ivyo narabibanye kandi turafise amashance kuko twarana presence imigambi imbere ya nyene cyubahiro nari muri barya abantu bavuze kandi bumvirije cyane ariko narabonye yuko nashobora kubandanya kuko hariho uburyo ushobora gutora ukibaza ko buje kugukiza kwera ukabona ko nkuko vyategeza buje kugukiza me inyuma y'ikirengo bo babukeneye ko ntubu uri capable kubugira baba busubije no kuri iyo ndondera tukayaga inimero yanje murayakiye ndabakira ariko yifuza yuko abona ati uno mu gihugu dufise imfashanyo nyinshi dufise abo dufasha benshi kandi dufise abantu babise amafaranga yabo ahantu bavuga ati atacariko arakora hariho n'abandi bavuga ati turiko turafasha tutabona ivyo bariko barafasha yego amashirahamwe atandukanye bashobora kuvuga ati kijaja naho tuwomutako miliyoni 50 tukagusa tugakurikirana ukuntu yayakoresheje nabe yarayatwaye mu matongo n'amaparcela yiwe no kuyonona ariko tukabona vy'ukuri ko bige yatwemereye ko azohakaza abantu ko ari ivyo je no yakira ayo mafaranga ubwo buryo cyangwa bakavuga ati turaguhaye ingurane uzosubiza inyuma y'imyaka ingano uko bivaye n'ubushobozi bw'ivyo uri kurakora ukuntu bizogenda bikunguke ukuntu donc nitube tukushize mu kagozi kubw'inyungu zabo
nukuri ayo biciye mu kuyaga no yakira ariko n'abandi bavuga ati reka tumusabe gusa avuga ati tumuterere nk'abandi nk'uko twama tubatereye nukuri barahawe ikaze kuko uno munsi nta mfashanyo dufise amakomanda abakiriya batanga niyajya nyene tuca twitezamo imbere nico urakoze uko cyane gose Driss mbabarire mbaze Sabbastyle kazo kanyuma Sabbastyle ni benshi bagiriwe bakweje kuba bari live mu kiganiro ni benshi batari bwumve kumbure intaye yawe ariko puromoma nyuma yo kumva ikiyago twagiranye bagiye bugurutsa amaso mbega Sabbastyle kwipfuza kuyaga nawe bo mukura hehe mbega ibikorwa nk'ibi by'ubwiza bashaka kubisanga hehe muri rusange yego murakoze cyane mbanje kubashimira nshimira cyane n'abantu bose badukurikiranye muri Sunday Connect hanyuma ibikorwa vya Sabbastyle turafise page kuri Facebook no kuri Instagram yitwa Sabbastyle Company umuntu arashobora kutwandikira ariko kandi nkoresha page ya Sabbastyle nkuru nziza kuri Facebook nyene no kuvuga ngo biroroshe ingene umuntu ashobora kundondera kuri Twitter ni Sabbastyle nkuru nziza nyene no kuvuga ngo biroroshe ingene umuntu ashobora kudukomunika namba ari command ashaka gukora akayikora ariko twe dusanzwe dufise ni nimero novuga ngo ni nimero y'akazi mu bitwemereye ni isanzwe ari na WhatsApp turashobora kuyitanga kugira ngo umuntu dukeneye ashobore kudukontakta kuri +257 75 546 278 75 amajana 278 no 75 amajana 546 amajana 278 yeah mbe kwifuza gufasha cyangwa gushigikira ibikorwa bya Sabbastyle birashoboka cyane gose imiryango iruguruye abo kwifuza kudushigikira nukuri numugisha udasanzwe nkuko twababwiye yuko turi abajene turiko turagerageza kwiteza imbere ariko tutiteje imbere twebwe nyene ahubwo tugerageza no guteza imbere abene gihugu canke kugira contribution tugize ku gihugu cacu rero umuntu yokenera kuduterera ni vyiza cane ariko kandi twababwiye ko pour le moment turafise igikorwa novuga ngo kiduhanze kintesheje umutwe nsa nuhagaritse ibindi bikorwa vyose ubu turi muri kino gikorwa twaberetse itara ry'umuririmbyi mu Burundi nico gikorwa turimwo ngira ngo hano murabona yuko na logo yacu ari itara rero kino gikorwa nico numva yuko novuga ngo kirampangayikishije cane nico gikorwa numva yuko cihutirwa cane kuko atari n'igikorwa ca Sabbastyle ahubwo ari igikorwa c'ubwami bw'Imana ndakunda igihe cose kubona yuko no bandi umuntu afise akamaro mu bwami rero kino gikorwa kwera ari igikorwa c'ubwami bw'Imana umuntu wari we wese yoba yipfuza gushigikira kino gikorwa kuko ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi cyane ariko umuntu wese yifuza kudushigikira dutera tunaterereza na TV ya No Repentance No Heaven TV ndizera yuko bariko baradukurikira ndibaza ko n'umuyobozi wacu akadukurikira murongozi mwiza wumvise inyota dufise nk'ugwaruka rw'abarundi na cyane inyota dufise kubijanye n'ivy'ubwami bw'Imana turiko turategura kino gikorwa invitation yanyu yiteka nizera yuko turaza kwisiga hano ariko kandi turipfuza yuko tubona ukoko kwanyu muri kino gikorwa en plus muturungikire n'abaririmbyi turasiga invitation y'abaririmbyi kuko kino gikorwa kiraraba cyane abaririmbyi umuririmbyi ni amara kubakwa akubakika acaza kubaka ubwami bw'Imana aho asanzwe akorera umurimo w'Imana ahanini rero nivyo turabashimira cyane tubatumira tubabwira ngo kino gikorwa dimanche izoba ari concert idasanzwe concert nini izobera hajya ahantu nyene kandi umuntu wese aratumiwe kwinjira ni kubuntu muzoze dusangire ubwo bwiza bw'Imana bw'agahebuza Imana yo mwijuru ibampera umugisha mubandanye mukurikirana Sabbastyle mukurikirana amafilme tubazane filme nshasha yitwa umwansi
ugiye kumenya umwansi wawe uwo ari we birashoboka ugasanga abo wita bansi sibo bansi bawe ahubwo ugasanga n'umwansi akugenderamwo rero ni filime nayo igiye gusohoka vuba inyuma ya filime ubuzima hagiye gusohoka ino filime yitwa umwansi hanyuma n'abakunzi ba filime ubuzima ndabamenyesha yuko ibyo mwansavye naravyumvise filime ubuzima mu misi iri imbere tumaze guheza bino bikorwa ry'itara ry'umuririmbyi tuzoca tubandanya kubahereza filime ubuzima. Thank you, God bless you so much. Okay, merci. Numva ajya kwicarana n'abanyabwenge birafasha Sunday Connect y'uno munsi nashimye rwose nanje ndaguteze iki ntabwo ari nzima narivuze nti hajya kwicarana n'abanyabwenge birafasha uyu munsi hageze icyo ndahakura hano hantu nanjye mu byo nshoboye kijaja twari tumaze kwicarana aravyibuka muri ora cafe umunsi umwe niho navuze nari iyagato niho nayiririye Sabbastyle ntitwari bwavugana ariko twari tumaze guhurira ngaha kenshi byumvikana n'abantu bafise ikintu kinini bakoze kugira ngo bagere ahantu bari ntangajwe no kumva yuko hajya iyo umuntu agize arampora mfata microphone gutya ngakora ikiganiro muga nkabona je menga kuvugamwe ntimuze kwambara impuzu za Sabbastyle nkabona menga ivyo ntaco biba bimufashije kumbe simenye yuko bishobora kumva uwundi muntu bikagira ikindi kintu kinini bikoze kuvuga nta bantu mufise ama anniversaire muri no misi kijaja arahari jimbo numengo haraho umwanya umwe womenga nta kintu mba nkoze mugo urumva nawe hari ikintu mba ndamukoreye kuko kame bishobora kugira umuntu umwe canke uwundi bitusha akagira ico akoze kubwiwe rero ndabashimire umwanya wanyu twabanye nawo Sabbastyle yatanze nimero kandi iriko kuri invitation twe baduhaye n'abatayironse nzoyibaha ndabibemereye ama kijaja nimero yiwe je ndayisanganye mugabo ari abantu nabo barayikeneye twebwe ahantu mushobora kudusanga ni kuri Facebook kenshi dukoresha Facebook ni kijaja lo pâtisserie page uzoyidusangako kijaja patisserie company ni page y'akazi nayo uzoyidusangako iyo n'indi page yitwa Gateau Bujumbura izo zose zisanzwe zikurikirana kandi ziba controle n'abo mu kazi zose urumva zose ni z'akazi izo wanditse message uca tubonako tuca tukwishura inimero yanje nkoresha akaba ariyo nayo y'akazi ni plus 257 69 390 296. Merci. Biro zacu siège iri ngaha muri Kamenge Business House naho ne iyo nyubakwa iherereye ngaha kuri terminus hagati ya 12e avenue na 13e avenue ucubona etage nziza iri kwibarabara yanditse ko Kamenge Business House ucinjira gusa ugishika kuri iyo house ucubona gusa amafoto ya kijaja hama iyindi iri kuri 14 munsi yo kwa ndamama kuri 14 munsi yo kwa ndamama naho nucubona gusa chez Kijaja lo pâtissier wajeje gusa aho bakora amagato baca bakwereka murakoze. Wow. Sabbastyle watubariye yuko wigeze igihe uriyumvira uterekana nguruze garewe kandi washoboye kuduhereza nimero ariko umuntu adukurikiranye umenye navuga ati ejo mu gatondo nzozindukaye kugira ngo ahitane impuzu nk'iyi nambaye azozinduka he ni mu Kamenge aho muri Gikizi kuri 7e avenue ni rupangu rwa mbere umuryango ugira kane bazoca babona foto yanditse ko Sabbastyle. Wow. Numva rero nabashimira nari meje kubivuga nti je nanje mu byo no banshoboye byose yego nawe muri bunyene ushoboye navuze nanje mu byo nshoboye nshobora gukora ikintu mbona umenga ni gito mugabo kagera aho nabo gifasha n'abandi bantu kandi benshi nkuko twavyumvise ku ruhande rw'iwanje abantu bazokurikirana ibiganiro nzohora nkora ibiganiro byose nzohora nkora aha badukurikirana hafi barabizi ko icambere mu mwanya saa moya kiza kuba kiguye ko zuzuye
vyoba vyiza tuje turafashanya twese turiko turakora ariko kugira ngo tugere handi tugomba kugera ifu iko kano kantu ndakigiye hano hantu vraiment sinenzi ko nshobora gukora akantu gato je ndakabona umenga ni gato mugabo kiba gifite ikintu gisigura rero nibaze ko Imana idushoboje kandi ndavyizera vyoba vyiza tugiye turafashanya rero ndabashimire mwakoze kubana natwe Jonas mbanze ndagushimire wewe wakoze kubana nanje muri Sunday Connect uno munsi naho wari warantaye yego kunzanira iyi style ya Sabbastyle nandushimire kuba wakoze wakoze nagushimiye ahanini numva noshimira cyane bana ba boss mwabonye ko twariko turafungura twari dufite gato nziza ivuye kwa Kijaja uyu mushinga ntaye mubana ngaho iruhande yacu ntumira abantu bose bafite ama anniversaire muri kuno kwezi kwa kane muri uno mwaka wose usigaye Kijaja arahari utumvise nimero yiwe yego hinga utumvise nimero yiwe azoyinsabe n'utazoyinsaba nzoyimuha ku nguvu arahari kugira ngo ashobore kubafasha apana muri anniversaire gusa nko yabivuze gato siyo kuribwa mu rubanza gusa n'ahandi rakenewe umuntu wari we wese arashobora kuyikorako nongere nshimire kandi umubosi Sabbas niwe yatumye twambara uko twambaye no munsi oya vraiment nanje navyemeye dushimire Sabbas yatumye oya vraiment je mu buzima busanzwe je ndabego Sabbas ubiravye hawe nubibone yuko muraberewe cyane muraberewe gose gusa Jonas namusumbice mvugisha ukuri ndaba vraiment Jonas reka rero ndabashimire Kijaja mwakoze cyane kubana natwe no kuri no gato turashimye niyinde ejo je ndayishaka nahijya yejo ni kandi afite n'isabukuru Jona weho ntabwo ugifise burya wavyumvise aguma aba menshi mu minsi zana aho nzoshangira na dote na predote hajya hatanguriye ikizotangura cyose ntaconze mugabo kazima Kijaja yavyumvise shimire kandi Sabbas nawe ino mpuzu yombera muri dote hari n'izindi hari nyinshi hariho n'izindi je nzokwishikira muri gikizi ndabirave vyoba vyiza ndabashimire rero mwakoze gose umwami Imana ahere hajya gejeje no munsi abandanye yuhira n'ikindi gihe murahawe kaze na karibu apana muri Sunday gusa no mu bindi biganiro byose shimire rero namwe mwese mwabanye natwe yari Sunday Connect uno munsi twagize ibihe vyiza ndabibutse yuko abantu bakeneye gato ziryoshe Kijaja arahari inimero ziwe mwazumvise n'abatumvise nabibemere kuzibaha nshimire kandi Sabbas abakeneye kwambara neza bakabegwa apana kubera ugiye mu rubanza apana kubera ugiye kure handi bita kuri map apana mu buzima birakenewe yuko tujya neza kugira ngo tubeho dusa neza kandi tukambara neza kugira tubeho tuberewe imisi yose rero mwebwe mwese ndabashimire mwakoze kubana natwe umwami Imana abandanye bagirira neza abarinde abazigame abagwanirire intambara zo mubona nizo mutabona twizera yuko ejo ari heza cyane mugire ibihe vyiza mwese